Reka tubaramutse twongera tubaha mwiriwe bivanye naho muherereye ku mpande zine z'isi, inshuti bakunzi b'ikiganiro amagara meza kuri Radio Television de la Jeunesse Africaine pour le Développement. Mu kiganiro giheruka twarababwiye akamaro ko gukoresha amakara y'umukaratusi mu kwivura indwara zitandukanye. Twarababwiye indwara zivugwa n'amakara y'umukaratusi. Reka tubibutse nke muri izo ndwara twababwiye zivugwa n'amakara y'imikaratusi, tuje tubabwira n'ingene mwokoresha ayo makara y'imikaratusi mu kwivura izo ndwara zitandukanye. Twarabwiye yuko amakara y'imikaratusi ashobora kuvura nk'ibisebe byo mu nda, akavura kugira ikirungurira, akavura ubushe, akavura umutwe, iseseme, uburozi no kuvuga ishano, akavura uwanyoye imiti myinshi yo kwa muganga, amangati, indwara zo kubyimbagana, umusipa, imvune, typhoid, amenyo, guhumura umwuka utameze neza, igituntu, igitigu no kuvuga hepatite, umushishito, sinezite, eka n'izindi nyinshi tutarinze kuvuga zivugwa n'amakara y'umukaratusi. Reka rero tubabwire ingene mwokoresha ayo makara kugira ngo mwivure izo ndwara zitandukanye. Uti bigenda gute? Ufata amakara ukayasya agafu. Hama agafu ukuyemwo ugaca ugashira mu mazi meza cyane atarimwo microbe, no kuvuga atarimwo ubucafu. Hanyuma ugaca ukanyiramwo indimu, ukaza uranywa kabiri ku munsi, no kuvuga mu gatondo utarafungura no ku mugoroba wahejeje gufungura. Haheze nk'isaha ufunguye uca unywa ayo mazi wasizemwo amakara. Ufata kajya gakombe gato kirobo mu gatondo no ku mugoroba. Mu gatondo utarafungura, ku mugoroba wahejeje gufungura. Hama uhejeje kunywa ayo makara bica bisaba ko unywa amazi menshi ashoboka kugira ngo bwa bucafu buri mu mubiri, no kuvuga ya microbe asohokane n'amasobe, no kuvuga wa mwanda muto, kugira ngo ubucafu bwose buve mu mubiri. Ikindi kintu ushobora kwifashisha mu kwivuza ishano ni amavuta ya elayo hamwe na tungurusumu. Uko ubitegura, ufata amavuta ya elayo ukayashira mu gakinju k'amazi meza kajya gatoyi, no kuvuga amazi ya kinju original, ugaca ufata ukayashusha akaba nk'akazuyazi canke naho akabira. Ugaca uyakurako ugahonderamwo intete zitanu za tungurusumu, ugaca ushiramwo akarumyo ka 250 mg canke 500 mg k'amavuta ya elayo. Ugaca ubinywa byose hajya mu gatondo atakintu na kimwe urafungura. Ivyo ni wabikora nankeka ko uzoba wivuye ishano n'izindi ndwara zitandukanye ziri mu mubiri wawe. Bandanya ubana natwe kuri Radio Television de la Jeunesse Africaine, na cyane cyane mu kiganiro amagara neza.